uno munsi twazanye umutama afise yambaye costume mugabo jewe ni umusore na costume niba ndashira ariko ikindi murabona uno munsi twicaye muri salo twicaye ku meza sinzi ko twovuga ko ari ku meza no ko ari muri salo ariko twahinduye ntizoguma kwa kundi nagira rero mbanze ndamuhe ikaze ndamushimire ko yashimye kwitaba buno butumire bwacu kugira tuyage hanyuma ikiyago nkuko kiza kugendanye ni kwa kundi turabanza tuganire tumumenye hanyuma atuganirize kubijanye n'iki kiyago tuza kugira namwe muronka akanya kubaza ibibazo ego banze ndabashimire namwe rero ko mwashowe kuza ku mwanya kugira ngo tuze tuyage ego turi kumwe twese mutumire wacu amahoro cyane meze neza yego uje ugiye muri conference cyane ko nivyo vyanje byo mbana navyo iko kazi kanje akazi kawe urumva ugiye ahantu abantu benshi bari uca wambara costume ugiye kuvuga ijambo necessairement ariko kenshi iyo mfise ubutumire bukuza kuyagira abantu inyifato nk'iyo ni inyifato y'umuntu aba yahaye agaciro abo agomba kuyaga nabo yego dusabe uyu muntu w'umuhinga mu vyuma tugabanirize gato ndumva ko bigira amajwi azara kwegana adufashe mu kurindira ko abikora turaguha ikaze rero muri kino kiyago cacu murakoze cyane nagira mbanze ndakumenyesha yuko ngaha ni kiyago ntituje mu nyigisho zikomeye ego n'inyigisho dutanga ariko ni kwa kuri gushirira mu kuyaga cyane yego donc wisanzure n'abatwumviriza bisanzure ntibaze kumva kumenga tugiye mu cigwa cya kindi udatega amatwi ahubwo amanota aza kumujana kuko nta kibazo tuza kubaza ngo umuntu akironkera amanota uko biri kose nabo nyene no basaba tumviriza no basaba ko cyane abo turi kumwe muri iki kibanza boza kutwumviriza kandi bashibitse umwete kuko ivyo tuje kuyaga ko cyane kuri sije mwaduhaye ni sije irimo ubwenge ariko kandi nubwo irimo ubwenge niyo igize ubuzima bw'ibintu vyose mubona biri kwisi yacu yego neza cyane dutangure duheraho twamaduhera muri Eklezia Katolika niho bakona kuvuga ngo duheraho twamaduhera cyane natwe duheraho nyene mbega tiko tuganira nande murakoze kanidondole abariko baradukurikirana je nitwa Elias Kenese mvuka mu ntara ya Muyinga muri komine ya Gasogwe navutse 1981 mvukira ku mutumba wa Kiremba aho nize amashure mato n'igice cya mbere na cyayisumbuye kuko nyuma yaho nahavuye nza kubandaniriza muri komine Muyinga aho ndako ndavuga Gasogwe muri komine Muyinga aho nagize igice cya kabiri sohoka ndumwigisha abibereye hanyuma yaho ndaca mu buzima ndaca kugerageza ubuzima bw'abihebeye Imana hari icyo twita discernment ndashishoza ndabaza umukama ahamagara wawe cyane acarambwira ati vayo sico nagutore hanyuma havuye rero nza kwiga guhera mu mwaka 2009 muri kaminuza y'Ingozi mu gisata c'ubutunzi aho navuye ndaronkera impamyabushobozi ariko iruhande yaho nubwo niga muri aya mashure muri ishure ryo ngaha canke nubwo niga mu mashure yisumbuye namye ndi umuntu akurikirana ibintu ashakashaka arondera kuko jewe narigeze gutwara umugambi wafinanshijwe nawo nibe muri cadre y'umuhari Jack nari ndongoye muri diocese ya Muyinga narose akanya ko gusinya fashanije n'umuntu yarakomeye bita Makaski
ndasinya ko kuri project turasinyiranira aho ndumva tubaza kwashika nyuma yaho reka iyo ubwo rukurikirane reka kwihutisha kuko tuba dushaka kumenya neza uno munsi Elias urinde uhagaze ngaha bambe uri imbere y'aba bantu benshi uri kuratuganiriza kugira bumve uwo ari we niyo wavuye wewe uno munsi uri iki ukora ibiki jewe cyane cyane ndi umuhinga mu by'iterambere ry'amashirahamwe kandi ayibaye mu gihe kirekire iruhande yaho ndi umuhinga yigisha akongera akabishyira mu ngiro ivyo twita ubuvugizi le plaidoyer hanyuma muri iyo cadre nyene nagira naguciremo uvuze ngo umuhinga yigisha akongera akabishyira mu ngiro uvuga ati ivyo niyigisha ndabikora nico bisigura yego iruhande yaho ndi umwe mu bahinga bandika ibitabo by'iterambere ry'amakomine ayo ibyo bita ama PCDC ariko kandi uno munsi ndi umuyobozi w'ikigo gitegura abahinga mu by'iterambere nabonye bamwe mu biga mu bari ngaha harimo abanyeshuri biga mu ico kigo IPI Consult gifitaniye ubucuti cyane gikorana cyane mu by'ubushakashatsi na kaminuza ya Ngozi. Yego turumvise rero umuhinga dufise muri aka kanya nitwihenze rero kwiyumvira ko tugira tuvuge gutunganya imigambi oya ivyo ni bikorwa vyanje ikiyumviro tahura neza kuvuga ati mbega umugambi urategurwa nitwihenze twiyumviriye we oya niko kazi kanje ndabishishoza ndabibamwo ndabikora kuvuga ivyo nyagira abandi ndabifise neza cyane nuko uti jewe Elias Kenese navukiye igasogwe mu 1981 ngira simbeshi oya nuko nyene ni ivyo nukuri uvukana n'abana bangahe uri mukuru iwacu tuvuka turi 14 abana 14 tuvuka turi abana 14 jewe nkaba ngira uwi11 uri ndururutse oya ni karenzo karenga kw'icumi hanyuma muri abo ubu dusigaye turi 8 benshi bagiye barapfa avec la crise n'ibindi bihe bidasanzwe igihugu cyagiye kiracamo ego mpore abo bose none bose barize mbega abavyeyi banyu bobo barize ko wumva uri umuhinga komakomeye ubwo buhinga ntushobora kuba bukwiye ku bavyeyi abavyeyi bawe bari barize imbere yawe kugira twumve ko ari sase riva ku cuma gice kimwe ego kindi naco oya kuko papa yaraciye mu ishuri kandi yarazi icyo ishuri rivuga kuko umwana wiwe wese yaramugerageje araja ku ishuri ariko twashoboye kumara turi abana 4 umwe n'umupatiri w'umudominikani akandi arigisha no muri kaminuza wa kabiri ni jewe n'abandi babiri bari nyuma yanje baja mu baherezi hanyuma papa yari yarize bike kuko nawe yaratwigisha mbere n'ivyo twize kwishura akagaruka tukicara tukabisubiramo umva yari yarize ashika mu mwaka wa 6 wa kera kandi wa kera yarazi kuvuga igifaransa yarazi gukora ibiharuro neza yaraza ariko tugeze mu umaze aho ni mu gice cy'amashuri ya mbere urazi ko ariyo base niwo mushinge iruhande yaho amaze gushika mu mwaka wa 6 waba ufise bagage gupermeta kubandanya gufasha kubandanya mu bindi bice by'amashuri umva rero ni rya sase riva ku cyuma ntitubeshe ego kuko nk'ibi bya planification ndakwereke niwe yabinyigishije ukiri umwana cyane wagiye uheje kaminuza wacu ugenda ati papa nyigisha twebwe iwacu ingene bimeze ukishika mu mwaka wa 3 wa primaire baca baguhitongo baca bagutiza itongo we exploiter donc urima ugashira mu gaciro ibizova muri ivyo bizoza birakwigisha mu mashuri hanyuma ufise ikiringo cy'ukwezi kumwe ko muci mu buruhuko cyo gukora iwawe n'ikindi kiringo cy'ukundi kwezi ko gukora
ku bavyeyi kugira ngo barakugaburira baragufasha baragira muri bimwe hanyuma rero ivyo rubwirizwa kubirima mu gice ca mbere baziko bitaba vyoroshe baraguterera bike mugabo bubwirizwa kuzana umwimbu ufise kugira ngo bagende bongereza gutyo umenyere kwibako wamuzi rero ingene bimwe bidandaza ntibakuja imbere ngo ibiro bidandaza cyangwa uramenya ingene ubirima ukamenya ingene uvyimbura ukamenya ingene bidandaza urumva harimo la notion de planification harimo gutegura igikorwa c'umugambi wawe uri kurakora hanyuma inyuma ukaheje kudandaza baca uza mugashira hasi bimeze gute bakakusuzuma bakagira ico twita mu Gifaransa evaluation bakacabona rero igikene turaza kuhashika mugabo twovuga yuko wewe kuva mu mwaka wa gatatu wari ushoboye rero kwibeshaho kiyigisha kuvuga ati baca baguha itongo we nk'ubu barariguhaye ntibasubiye kubagora guhera ico gihe kubagora ntivyaba vyoroshe papa aguhaye itongo yabaguhaye umutahe kandi uheje amashuri wacu uri musubiza usubira kuronka irindi tongo ugiye gushinga urwawe canke wiguriye ivyo ni urumva ko ubuzima bwawe we byarakunze none iryo tongo uraririma urimbura uragura amakaye uragura uniforme uriga gushika uheze nka primaire yonyene gushika mu mwaka w'13 w'14 nafashwa n'iryo tongo uko nagenda ndakura niko banyongerereza ikibanza gituma kizohura n'ivyo nzokenera mu bivanye n'ishure ngezemo ariko ro ntiyaguha itongo rimeze neza bateguye yaguha inyovu ahantu hari kibira ukagenda ukamena umushike ugatera ibijumbu ugatera imyumbati hanyuma ukurikira uko ugenda urariha inguvu wewe nyene ndibuka yuko mu bikorwa twakora bitaba vyoroshe harimwo kwiyumvira cyane kubihe vy'imvura cyane imvura izogwa iki gihe izoba icitse ivyo warabiharura neza yarabitwigisha nyuma tukabiharura neza hanyuma iruhande yaho hariho ikindi kitaba coroshe muhira twebwe harimo abakobwa n'abahungu twaragwanira gukubura umwavu mu gatondo twaragwanira gutonora ibitoke guhwata ibyo ari byo byose dufungura abandi barabakubita ati kora banka nawe bavuga ati mwavuga muti jewe nije ndabikora mwana wa mama nivyo uno munsi byo kera waramenye icuri waramenye n'icurondera kuko wavuga uti nkaramuka ntakoze ivyo uwo mwavu ntawonza kuronka mwe mwanyaranira umwavu yego twaragwanira gose bashiki bacu bo baca boroherwa kuko uko bigenda kose bashiki bacu barakora ibikorwa hanyuma bazi ko ariho une certaine faiblesse bakaba aho bafite intege nke bakabafasha ugasanga babongereje mu bwoko muhungu wacu ntivyari vyemewe na gatoya nyine hari ikiyumviro ncengira ko tuzi yuko abahungu n'abakobwa batafatwa kumwe kera bavuga ko umukobwa ari umuzizwa nzu ari umuntu atigeza gukora udukorwa two muhira nabo baramuha ikibare nk'uko we baguhaye ikibare iwacu papa abana imbere yiwe bose barangana nta mwana aruta uyundi yaho rero ni kuva kera n'uno munsi yego mbese nakubaje abavyeyi baracari cyo nsigaranye papa ubu menga ariko arakwiza imyaka 101 ariko n'umugabo yitwa bamwita vyuma bihambira ibindi niko yitazira vyuma arakomeye basi vyuma rero ni nawe uzovuga Kenese vyuma mwene vyuma nawe yita gwa vyuma ego tubandanye rero urumva yaguhaye itongo hari ivyo utanamubaza ati mfasha ibi canke biriya amashuri urayiga